ahimbazwe kandi hashimwe umwami twakunze kubivuga. Ahantu hose umwami yabari hari ikintu caba, haba ari gisagara, haba ari mu gace kamwe, haba ari mu nzu, haba ari ku muntu. Ahantu hose umwami mu by'ukuri yagenda hari ikintu caba. Abantu ntibabyumva gusa bivugwa, ahubwo barabona bakabibamwo kandi bashobora kubishingira intahe. Turizera yuko umwami ari uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko ari ibihe bidashira, kandi turizera yuko ashobora kwemeza ijambo ryiwe, atari ijambo ryacu ariko ijambo ryiwe. Twasomye hano yuko yafashe inzira yiwe ija ku musaraba asuzuguwe, ntiyaragisa n'umuntu n'umwe. Twabyumvise mu kanwa ka Mwendata Branham ko ngo ategerezwa kubambwa mu bushasha, abambwa n'abo baturisha umunwa ngo ni ubwoko bwiwe. Abo kiriya gihe kera abo kiriya gihe kera bamutanze ngo abambwe bari abantu, bwari ubwoko bwiwe. Baretse abandi ngo babikore bamwice, ariko ubwoko bwiwe nibwo bwari bubiri inyuma, nibwo bwabibazwa. Ni nabyo byabaye muri kino gihe. Sinshobora kwibuza mbere kwiyumvira nimba ibidafise icyo kibanza muri niko ndakora mu muhamagaro mfise. Hari umwene data yabwiye kuwe muhingamo ngo hari filime yakinywe kuri Yesu, hanyuma umukuru wa leta yatwanze amafaranga n'ibihumbi 300 by'amadagi. Hanyuma uwo mwene data akavuga ko harimo imirongo yo kurogota, ibintu byo kurogota buryo butumbereye. Hanyuma amafaranga agatangwa mu gihugu, igihugu cari gitegerezwa kuba ari cya gikristo. Hanyuma umwami wacu ari we databuja wacu ntagigwa umuntu gusa, ahubwo aranacokogwa, aratwengwa. Hanyuma ibyo bintu byose bikarihigwa. Nimba abantu batizera mu Mana, iyo babo bikoze bagatera umugongo umwami, hanyuma bo ubwabo bakabitangira ibyo bintu, ubwo twobiciriye urubanza. Ariko iyo bitanzwe kw'amahera biba birengereye ahubwo mu kuba ari bibi. Ariko nico gihe tubayemo. Ibyo babyita ngo ni imico. Aheze haba hariho ngo amafaranga menshi agenewe umuco. Ibyo nta kintu na kimwe biba bifise bipfana nabyo. Ntihigeze habaho ukuruguta nk'uko byabaye mu minsi yacu. Abantu batakaje ugutinya Imana, kandi ubu rero ubutumwa buriko burasohoka buvuga ukubaha. Ninde agifise ukubaha uwundi uyu munsi? Abantu bose bishira hejuru y'abantu bose. Abana mbega boba bagifise ukubaha abavyeyi babo? Ni hehe haciye ibintu byose byabaye? Ibintu byaba mu binyama n'amaraso. Abantu bose baba bazi bikwiye gukogwa. Uyu munsi siko bikiri. Ariko ku rundi ruhande dutegereza kuvuga yuko ni kugira ngo ivyanditswe bisohoze, ibyo byose bikaba. Abantu bazobara bibone birarira, batubaha Imana, bifatanya n'ibahimbara byabo gusumba kuba ku mwami. Bazokora ibintu byose rero biba ubu bikaba imbere y'amaso yacu. Hagati
y'ibyo bintu byose imana ifisemo ubwoko, ifise abantu abo bibabaza, abo baba basangiye, bababaye, bababarana n'abandi, abantu bababazwa, kuko twabisomye hano ngo nta bwiza nta n'ishusho yari afise yotumye tumwipfuza. kandi rero umwanditsi w'indirimbo araririmba ngo umutwe wuzuye ishishagu n'amaraso yuzuye ugucokogwa no gutwengwa, uyu umwami w'abami bose uganza abaganza, imbere ijambo ryiwe, imbere y'uwo ibintu byose bihagarara. igihe avuze nta muntu n'umwe aba agifise ikintu ashobora kuvuga ko. yiyambuye ubwiwe, ava yivamwo, afata ishusho y'umugurano, aheba ibintu byose bya cami by'ubwiza cyane bwa cami, ibintu byose by'ubumana, hanyuma yigira umuntu ku bw'abantu. mbega turi bande? nimba duciriwe urubanza rwo kwicwa nk'uko nawe byamugendereye, twovuga tuti tweho twari tubikwiriye, ariko yajyanye iyo nzira ku bwacu, ku bwanje no ku bwawe. nimba rero dusuzuguwe, ntibihambaye cyane, si bikomeye cyane, ariko we yarasuzugurwa agahugwa n'abantu. hanyuma ikirenze kuri ico rero yari umunyamibabaro. ibyo byose byari bipopiranirijwe mwo kuri twebwe ko dushima ibintu bitameze ntibyumvikana. ibintu byose byamugwako, yari ahugwa n'abantu, aba umunyamibabaro, atwengwa, acokogwa nk'uko atamuntu umwe byigeze bibako imbere yiwe. hanyuma barongera ko baravuga ngo tubwire, ninde yagukubise? vugishwa, uri umuhanuzi, wavuze ibintu imbere y'igihe, urafise impano yo guhishurirwa. vugishwa, tubwire, ninde agukubise? ibyo bintu byose kwari ku bwacu. hanyuma haranditse hano muri Yesaya 53 umurongo wa 6 ngo twese twagiye isabagire nk'intama, umuntu wese mu nzira yiwe. uko niko kamere y'umuntu wese mu buryo busanzwe imeze. ariko hano hariko havugwa intama irashobora guhindukira ikajya mu nzira yayo, ariko intama igenewe kumva ijwi ry'umwungere mwiza. kandi abo bose ari intama z'Imana, bazokumva byotebuka, bazokumva ijwi ryayo, bazorikurikira, bazokorera umwami, bazogendera mu nzira ziwe, kandi bazogaburirwa mu byatsi bitotahaye. igihe twaririmba indirimbo, hanyuma umurongo wa mbere wo muri Yesaya 53 nawo ugasomwa, naciye niyumvira ku ijambo ryo muri Yakobo, ngo ninde yizeye ubutumwa bwacu, ninde ukuboko kuhoraho kwahishuriwe. Baroma. muri Yakobo hariho ijambo nashaka gusoma mbere yo gusoma muri Timoteyo. Yakobo igice ca 2 havugwaho ku murongo wa 17. Yakobo 2:17, niko bimeze no kwizera kotari n'ibikorwa kuri konyene kuba gupfuye. Umurongo wa 18, nk'umuntu yovuga ati weho ofise ukwizera
jeho mfise ibikorwa, prouve-moi ta foi nyereka ukwizera kwawe kutagira ibikorwa, et je te prouve nanje ndakwereke ukwizera kwanje la foi guserugwa n'ibikorwa byanje. Umurongo wa 19, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. wemera yuko Imana ari imwe, Le croire. ugize neza. Mais les démons le croient Abadayimoni nabo nyene barabyemera effrayés. bagahenda Je agashitsi. suis bien comprendre. Umurongo wa 20, ariko wa muntu w'imburakimaziwe, Ses œuvres mbega ugomba kumenya ingene ukwizera kutagira ibikorwa ari ukubusa. Et puis, l'énumération se Hanyuma poursuit avec acabandanya akavugwa biraba Aburahamu, uwo yizeye hanyuma agakora, cela sur la base kandi ibyo bishingiye ku kwizera. Yarakora, ntiyakora ibyo we ashaka, uko si ukwizera. celui qui fait Umuntu akora ibyo ashaka peut laisser son corps brûler. arashobora kureka umubiri we ugaturirwa, arashobora kureka ubutunzi bwe bwose akaba abakene, arashobora gukora ibintu byose ashaka. Ibyo nta kintu na kimwe bimara. La foi, Ukwizera c'est faire ni gukora ibyo Imana iba yadutegetse gukora. Aburahamu ntiyavuze ngo ubu ngiye gukora ibi na biriya ubu rero, ariko Aburahamu ce que Dieu lui yakora ibyo Imana yaba yamubwiye. et après avoir Hanyuma fait inyuma yo kuba yakoze il ibyo, a eu les deux. akagira ibyo uko ari bibiri, akagira ukwizera, akagira no kumvira. Qui s'est manifesté Ukwagaragara mu gukora asohoza ibyo Imana yaba yavuze, hanyuma Imana donné ensuite la confirmation. mu nyuma igashiramwo ikabyemeza. Nako bimeze kuri wewe no kuri jewe. L'obéissance de la foi Ukumvira kuva mu kwizera est le simple ni accomplissement no gusohoza mu buryo busanzwe ibyo Imana iba yadutegetse mu majambo yayo. tout le reste Ibisigaye nabyo est une action ni personnelle. ibikorwa by'umuntu bwite, kandi nta gaciro bigira imbere y'Imana. Ariko rero hari ibintu byinshi Imana yadutegetse gukora Que croyant. nk'abizera. Et c'est pourquoi Nico le gituma Seigneur dit umwami wacu aravuga ati, qui auront cru abazizera ngo les signes ngibi ibimenyetso bizokurikira abazoba bizeye. Mariko 16:17. Kubera iki? Ni kubera yuko ni kubwo kwizera, ni mu kwizera bazokora ibyo umwami yabategetse. Kandi muri ubwo buryo Imana yo ifatanye n'ijambo ryayo izotanga icemezo ku bw'ubuntu, kubera yuko tuba dukora ibyo yavuze. Igihe Aburahamu yarageze aho agomba gushira mu bikorwa ibyo umwami yari yamutegetse, kandi biruko rero byari bijyanye no gutanga ikimaze kuri Isaka. Nubwo umwami yasezeranije yuko muri Isaka ngo niho urubyaro rwawe ruzohezagirirwa, Aburahamu yarumviye, kandi biciye muri uko kumvira yerekanye ukwizera kwiwe. Ukwizera kutagira ukumvira si ukwizera nta na gatonyi. Ukwizera kutagira ibikorwa niko ibyo Imana iba yadusabye, uko si ukwizera, ni ukwemera ariko si ukwizera. Kwizera nyakuri uko ibyanditswe byera bivuga, kandi ibyo gushingira intahe mu bintu byinshi mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha bifatanye n'ijambo ry'Imana, kandi bigahindukira kuba ibikorwa biciye mu kumvira. Mbega ni kangahe twafashe akarorero ko mu byanditswe byera tukabivuga ko tukabyerekana yuko atabikorwa ukwizera kuba gupfuye. Irindi rimwe
birakwiye yuko souligner par nos- tubishimikako il faut souligner. birakwiye ko tubishimikako nta Pas nos œuvres. rero si ibikorwa byacu turashobora kugira ibikorwa byinshi ibyo dushaka ariko ukwizera kwa bibiliya misi yose kuba gufatanije n'amasezerano ya bibiliya ayatanzwe mu ijambo ry'imana Et l'accomplissement kandi ugusohoza de ces promesses de kwayo Dieu, masezerano de ce y'imana qu'il canke a ordonné, ibyo yategetse gukora biheraherezwa n'umugisha w'imana uko niko ubaye wizera aronka uburenganzira bwiwe imbere y'imana turabibona kuri aburahamu yasa naho agira atakaze ibintu yahawe mu isezerano yarindiriye igihe kirekire ni ukuvuga umuhungu wiwe Isaka byasa nko yategerezwa kwica ibyo imana yari yasohoje ikabitanga bihuje n'isezerano ibyo bihari by'ukuri byari bihari yagombaga bitange mu rupfu byari ibisabwe bigoye byari ibisabwe bigoye aburahamu yari gushobora yerekana by'urwitwazo byinshi akavuga ati mwami wewe washaka guhezagirira mu muhungu wanje Isaka wowe wansezeranije none uburengo mbangire iki ntiyazanye ibihari ibintu byose yabisigiye mu kiganza cy'imana byanditswe neza ngo yafashe akayira ngo ukore uko biri kubera ko imbega yafashe inzira aragenda kubera ko yari afitiye icizere imana kandi yari uwumvira kandi yari yiteguriye gusohoza ibyo imana yariko iramusaba ariko anatse no ku murongo wa 22 muri Yakobo 2:22 ntubona yuko kwizera kwafatanije n'ibikorwa byiwe kandi ko kwizera kwahinguwe rwose n'ibikorwa iyi ni ibigaragazwa na bibiliya mu ijambo rimwe icyo ari cyo ukwizera n'ibikorwa urashobora kuvuga kuri ibi iminsi 100 n'irenga ariko hano aka gace kegeranya byose ibintu nyamukuru ukwizera guheraherezwa gutunganirizwa guhingurirwa mu kumvira ibyo Aburahamu yerekanye mu kwishura ku byo Imana yamusaba kandi no mu kwemeza mu byo yakora yuko atarika aharira n'Imana ko ataguharira na kumwe afise ko atanata n'umwanya ariko agafata akayira kubera ko Imana yari yabivuze que je le comprenne ou non. No bitahura. Qui le comprenne ou non. Yo bitahura. Kandi uko kwari ko Imana yemeza ibintu. Ukwizera kwa Aburahamu kwashize uguhingurwa kwako ugutunganya kwako igihe wenyine ubwiwe yagenda agakora ibyo Imana yamusaba kandi ibyo byakweze inyishu y'Imana byakweze yari yamaze gutuza ikiganza kugira ngo atange kikimazi hanyuma ikiganza cyo yegera mu kirere ikiganza ukuboko kwiwe gwera mu kirere kumanitse hanyuma ijwi rirumvikana Aburahamu hanyuma agumuko ikiganza kiri hejuru n'inkota hanyuma ijwi riraza riravuga ati Aburahamu Imana ihingura ukumvira yabigitsibo ukumvira kwizera kwacu bigashikira ubwo gutungana kwabyo igihe tubaye abumvira Imana kandi aho niho hazira inyishu y'Imana uko niko byari bimeze kuri Aburahamu bitegerezwa kumbera uko nyere ku rubyaro rwose rwa Aburahamu kubizera
bwose mu by'ukuri. Kandi nous le recevons aujourd'hui nimba uyu munsi de la main de Dieu, tubyakiriye bivuye mu kiganza cy'Imana, hanyuma tukavuga tuti mwami montre-nous maintenant ubu rero twereke ce chemin de la foi, iyo nzira non yo pas kwizera, notre chemin, atari inzira yacu, atari inzira yacu yo kwizera, atari inzira yanje, atari inzira yawe, ariko inzira yo kwizera ijana ku ntumbero, ijana ku nyishu y'Imana. la foi, Inzira yo kwizera nous pouvons suivre. iyo dushobora kujana nayo mu kumvira, hanyuma tukakira inyishu. Le verset 23 dit Umurongo wa 23 ucavuga ko muri Yakobo 2:23, seulement kandi icanditswe kirashika kivuga ngo Genèse 15 verset 6, ku mais itanguriro 15:6, Aburahamu yizeye Imana ibimuharura ko nk'ukugororoka, et il fut appelé kandi yitwa umukunzi w'Imana. Yesaya 40:8. Naho gusa niho iryo jambo ry'ivyanditswe ryasohoreje Abraham ngo Aburahamu crut Dieu. yizeye Imana. Itanguriro 15:6 ntiyaciye aguma iwe mu rugo avuga ngo ndizera yuko Imana ngo yambwiye ngo nze gutanga kimaze umuhungu wanje, Je le fais, je crois que ngo Dieu ninabikora ndizera yuko Imana ari kintu gukora. Oya, parle de foi. ntiyavuze ku byo kwizera, ahubwo yarizeye afata inzira, kandi nibyo Imana yahembye. Ibyo nibyo umwami yeshuye, nibyo Imana, nibyo umwami yatanze kw'inyishu. Kandi uko niko hasoje ijambo ryo mu byanditswe rivuga Abraham ngo Aburahamu yizera Imana, ibyo abiharugwa ko nko kugororoka. puis au verset 24. Hanyuma umurongo wa 24 muri Yakobo 2, Voyez donc murabona que yuko l'homme est justifié ibikorwa par ari les byo œuvres bitsindanishiriza et non par la umuntu foi seule. atari ukwizera konyene. Retenons cela. Ibi tubifate ukunyene, ibi bisa nk'omenga ntibishasha, ariko niko biri. Le croyant Uwizera répond aux exigences divines. yishura ku bisabwa n'Imana, agashyira mu bikorwa ibyo yasabwe, Et la bénédiction hanyuma umugisha w'Imana ukaza kuri we. une autre foi qui n'est Ukundi kwizera l'accomplissement kudafatanije no gusoza, kudafatanije no kumvira ibyo Imana iba yavuze, ukumvira ce que la parole de Dieu nous dit. ko ibyo ijambo ry'Imana bajya tubwiye kuba ukwizera k'umuntu bwite, uwizera nk'uko ibyanditswe bivuga, ukwizera kwa Bibiliya kuba gufatanije na Bibiliya. Jean 7 verset 38. Ku Yohana 1 Timothée. Yohana Non, chapitre 7:6, muri Timoteyo wa mbere naho turasoma ubu rero le verset umurongo wa 5, Timothée, chapitre 1 verset 5. Timoteyo 1:5. Mais le but ultime de la proclamation du salut est l'amour. Ariko inyanduruko yo kwigisha kwacu ni ukugira ngo bagire urukundo ruva mu mutima utanduye, utari mu ijwi ribagiriza ikibi, Sans hypocrisie. no ku kwizera kutari ukuburyarya. Reka duhagarare hano. Encore une fois, Irindi ribwe ukwizera, l'amour urukundo qui est le but ariyo nyanduruko yo de kwigisha la prédication y'ubutumwa bwose du salut. bw'agakiza. Une foi sans hypocrisie. Ukwizera Obéissante. kutagira Une foi uburyarya, qui est ukwizera prête kuba à faire kwiteguriye ce que le Seigneur gukora ivyo umwami yavuze. Une foi Ukwizera qui fait confiance à Dieu. kugira icizere Imana. Abraham Aburahamu avait une foi yari afise qui était en même temps ukwizera confiante en Dieu. mu mwanya umwe kugira n'icizere Imana mu mutima wiwe, kuko yaribaza ati Je sacrifie mon fils ninatanga ko kimaze umwana wanje, Imana de le ishobora ressusciter kumuzura d'entre les morts. mu bapfuye. La vraie
ukwizera nyako uguhumekegwa na mwemu w'Imana bikaremwa n'ijambo na mwemu w'Imana ni icyizere kitagira ko kigarukira tugira Imana kuko iba ari Imana inyuma y'ibyo bintu byose kandi niyo iba yishinze ifite inshingano y'ibintu byose twabwiwe. Ninde yari afise inshingano z'ibintu byategeza gushikira Isaka inyuma y'uko Aburahamu yari yabwiye ibintu byose bitegeza gushikana? Mbega ni Aburahamu? Oya si Aburahamu. Inshingano zari z'Imana niyo yabyitwararika kandi turabibona neza. Bisa by'ukuri ko umwami bisa nk'aho umwami yarindiriye agasegonda ka nyuma kandi natwe biradushikira, ariko ibishaka kutugeza turabe kuri iyo nzira yo kwizera. ndabibabwira nk'uko twabisomye, biciye kuri uko kumvira niho ukwizera kwa Aburahamu niho kwasoreje, niho kwabaye ugutunganirijwe gahingurwa, kandi biciye kuko kumvira niho ukwizera kwacu natwe kuzoshikanwa kuguhingurwa rwose. Hano turavuga ku murongo 5 ngo ariko inyanduruko y'ukwigisha kwacu ni ukugira ngo bagire urukundo ruva mu mutima utanduye utari mu ijwi ribagiriza ikibi no ku kwizera kutari kuburyarya. Igihe umuhanuzi Yesaya avuga, umuhanuzi Yesaya yasebera akavuga ngo ninde yizeye ubutumwa bwacu, ninde ukuboko kuhoraho kwahishuriwe. Misi yose haba havugwa ibijyanye no kwizera, kandi imbere mu murongo wa 4 Pawulo ano yabwiye Timoteyo yuko adakwiye guta umwanya mu mpari, mu bibazo by'akaronda katagira iherezo iby'imigani. Hanyuma akavuga mu ncamake, akavuga hano ku murongo wa 4 ngo iby'Imana bikorerwa mu kwizera. dutegerezwa gukora nk'ababitsi bikira Imana, ariko nk'abantu abantu Imana yahaye ubwo bukozi bwo kuvuga ku butunzi budahera bw'Imana. Kandi iyo tuvuga ko ibyo gusa, hanyuma ubwo butunzi ntibube buhari by'ukuri, twubuzwe nk'abashukanyi. Ariko nimba ibintu by'ijambo ry'Imana tuvuga iyo by'ukuri bitari ku ruhande rwacu, aho tuba turi abashukanyi. Dutegerezwa gutahura yuko ibintu byose by'Imana ni ibintu by'ukuri bifatika, ibyo yadusezeraniye mu majambo yayo. Hano tuvuga ibintu bitazoba bifatika bihari by'ukuri, ariko tuvuga ku byo Imana itadusezeranije gusa mu ijambo ryayo, ahubwo yamaze ikaduha ikabiduhera muri Kristo. Nico gituma Pawulo yashobora kuvuga akandikira Abanyefeso igice ca mbere ngo mwahezagiwe imigisha y'uburyo bwose. Ni muri Banyefeso igice ca mbere murongo 3, mwahezagiwe imigisha yose muri Kristo umwami wacu. Si ikintu kizotegerezwa kuzoza, ahubwo byamaze kuza. Mwarahezagiwe, yarajanjaguwe, yarakubiswe, yaraducunguye. Igihano cacu cashizwe kuri we kugira ngo tugire amahoro. Hanyuma hano aravugwa ukwizera no mu murongo wa 3 muri Timoteyo wa 1:6. Ibyo bamwe barabihushije bata inzira baja mu bitagira ikimazi kuba ari byo bavuga. Bagomba kuba abigisha b'ibyagezwe, ariko ntibatahura ibyo bavuga n'ibyo bashingira intahe babishimikiye. Batagira ubwenge, badatahura ibintu bashaka kuvuga n'ubushizi bw'amanga. None ikintu kimariye iki? Ikintu bashaka kugaragaza nimba jewe ubwanje ntafise kugitahura mu buryo bukwiriye, Imana itanyuguruye uko ugutahura, itagure gutahura ngo ntawe ivyanditswe. Murazi
que la présente lettre yuko circulaire va bien ikete sûr vuba rigiye nettoyer gusohoka rizokubura les dernières scories. rizokubura amarabaga ya nyuma. Birashoboka, birashoboka. Mais pendant des siècles, les gens ariko n'ont mu binjana byinshi compris. abantu nyene ntibatahuye Servait l'Ancien Testament. ntibatahuye icyo isezerano rya kera ryari rimaze. ntibatahuye yuko irishasha n'irya kera bijana. Bavuze ko ibyo byabo ntibagize gutahura ijambo ry'ubuhanuzi. Combien ni bangahe fermaient la Bible bugaye bibiliya parce qu'ils ne comprenaient pas la parole. kubera ko batatahura ijambo ry'ubuhanuzi. Tubaye Dans un âge mu prophétique, igihe c'ubuhanuzi kandi nous a ouvert umwami la compréhension yatwuguruye de gutahura l'écriture. ibyanditswe. Et si aujourd'hui quelqu'un nimba uyu munsi umuntu prenait les déclarations du Nouveau Testament aciye afata ibivugwa mu isezerano rishasha qui ont été faites uniquement sur le terme ibyavuzwe gusa ku biraba ibyagezwe les classer hanyuma spirituellement et ntashobora divinement kubitondeka mu buryo bw'imwemu nk'uko Imana ibishaka, umuntu nk'uyo serait confuse. Ah, Et on ne saurait yotetegwa pas où la retrouver. niyomaramara niyomenya aho agomba kwisanga. kireka Imana Donne la iduhaye compréhension de ugutahura ibyanditswe. Luc 16, Luka 16:16 birashoboka. aho naho uwo murongo uravuga ngo ibyagezwe n'abahanuzi byashyize kuri Yohana guhera ico gihe ubwami ubutumwa bwiza buravugwa. aho rero umuntu yavuga ngo okay birarangiye, ibyagezwe birarangiye. hanyuma umwami akavuga muri Mateyo 5 ngo igihe cyose ijuru n'isi bitaravaho ntihazova ko n'agatsatsa na gato ku byagezwe. mbere akavuga ngo sinaje kugira ngo sangagure indire ubusa ibyagezwe ariko nje kubishitsa. woshobora gufata imirongo amajana ya bibiliya amajana ukazurayigereranya imwe ku yindi. ibyo n'ubundi ntawe bifasha kiretse twaronse duhawe n'Imana ugutahura ko dutegerezwa gukoresha ijambo ry'Imana nk'uko Imana yabigenye, atari ku bwo gona kwacu ariko ku bw'agakiza k'ubugingo bwacu. Amen. Ico nico kintu nyamukuru, tugakoresha ijambo ry'Imana nk'uko Imana ibishaka. hano nyine haravugwa ko ngo bemeza ibintu ku nyigisho, bakavuga ku bintu nabo ubwabo badatahura. ni ku murongo w'indwi wo muri Timoteyo 1:1. none byogenda gute? bica bishikira ibyashikiye bajya bigishwa biri ku nzira y'iyema hose, baravuga bakavuga ntihabe inyishu gushitsa aho uyu wari afise inyishu kuri buri kibazo cyose yatanguye kuvuga. ntiyari inyishu gusa, nshaka kuvuga Qui est gêné par une réponse? Tout le monde peut donner une réponse. abantu bose bashobora gutanga inyishu, ariko mu bintu by'Imana bijyanye no ko ari inyishu y'Imana, ari inyishu igororotse, inyishu ihuje n'ibyanditswe. ntimushaka kugira inyishu yanje, nanjye sinshaka inyishu yanyu, ariko twese hamwe dushaka kugira inyishu y'Imana ku bibazo byose. nshaka kuvuga yuko twarabyakiriye, kandi ku bintu bimwe bimwe twabishimagije, ntibyari bihuje n'ibyo twashaka. hanyuma tureka inyishu y'Imana ikorokera hasi kugira ngo turondere inyishu yacu bwite. hanyuma Imana nk'abo bakora ibyo irabareka bakagenda, abareka inyishu yayo bakabandanya barondera baretse inyishu yayo, hanyuma bakibaza ngo baronse inyishu, hanyuma bakabandanya bakagenda inyuma y'igihe runaka bigasa nk'aho atagishu bafise, bakabandanya bakarondera buryo bushasha, hanyuma ubuzima bwabo bwose bukaba ari kurondera, hanyuma bakagira inyishu, hanyuma ntayo bafise, hanyuma barayifise, hanyuma ntibagifise. hanyuma umuntu yahawe inyishu n'Imana ntabakirondera, arabona uburukiro mu Mana.
il sait en qui il croit. abazi uwo La yizeye compréhension de l'écriture aba est donnée. ahabwa gutahura ibyanditswe byera ku bw'ubuntu. Et alors, Hanyuma nous ne donnons plus d'enseignement ntituba tugitanga sur des choses que inyigisho nous n'avons pas ku encore bintu comprises nous-mêmes. ubwacu tutatahuye. Ntegerezwa kuvuga n'umutima w'ubunyakuri yuko ukwihangana Imana idufitiye umuntu ategerezwa kubanza kubitahura. Je l'ai dit dans les derniers jours, nabivuze mu minsi eroka nti mwami 30 ans. ndakeneye imyaka 30 Avec moi de 30 ans pour que je comprenne un jour certaines choses. hamwe nawe kugira ngo ntahure ibintu bimwe bimwe. Très souvent. rimwe rimwe turibaza yuko ibintu byose twabitahuye, hanyuma igihe batubajije ikibazo Nous n'arrivons pas à gérer. tudashobora kugenzura twebwe ubwacu mw'uwo mwanya ikibazo tudafitaniye inyishu Tout autrement. bikaca bigenda ukundi. Bakundwa, L'Esprit de Dieu, mwe mu Imana c'est lui qui niwe conduit dans toute la vérité. niwe arongorera mu kuri kose, kandi ndabibabwira uyu mugoroba, Ce n'est pas la divinité si ubumana qui est une pine dans les yeux de Satan. si ryo ari hwa mu jisho rya Satani. Twabisomye ngo wizera ko Imana ari imwe. Ni byiza kubyizera, n'abademoni nabo barabyizera. None ni iki ufise Ne ubasombe? te fais pas d'illusions. ntihagire ibyiyumviro wishyira mu bwonko bwawe. Icyo ni cyiza, ariko icyo gusa ntigihagije. Ce n'est pas le problème. Icyo si ikibazo. Ikibazo En dernier lieu, c'est ce Ubwa qui s'est nyuma, passé en premier. ni ibyabaye ubwa mbere. C'est le problème. Nicyo kibazo, Et c'est à cela kandi que nous devons nous ibyo nibyo tugomba guterako. Nimba umugwanizi yo bishoboye, il nous tuerait tous. yo twishe twese. Mais Dieu Ariko Imana a fait en sorte yarakoze ku buryo bw'uko qu'à la fin, ku iherezo, en dernier lieu, mu kibanza ca nyuma, ibintu byabaye ku ntango dans une lumière, bishigwa ku muco mu buryo bugaragara. ce n'est qu'ainsi. Nuko gusa Chaque homme niho umugabo wese n'umugore wese niho azobona ikibanza ciwe, kandi uko niko Kristo azoshobora kubona ikibanza abereye mu ishengero, hanyuma Imana ikaba iri hejuru ya bose. Nako byogenda atari uko umugwanizi arinyigiza akavuga ati mwese murashobora kuvuga umwanya muremure. Uko biri kose namaze gupfukisha impuzu umutamana w'i Babuloni, hanyuma ibintu byose bashobora kubikorako. Ndashimira Imana, kandi iminsi ya nyuma nagiye kubona mu buryo bushasha ngene ibyacu bivana n'uburongozi butumbereye bwamwe mu yera. Nta kuri na kumwe kwa Bibiliya uko twoshobora gukura mu maboko y'impuzu yacu, ariko ni mwe mu yera niwe arongora mu kuri kose. Yohana 13:13. Kandi ibyo n'ibice biza bukwi na bukwi, ibyo biza muri gahunda. Ndemezwa ko inyigisho irashika ku ndunduro yayo. Igihe tuzoba twese twafashe twatahuye ibintu imbere y'Imana, kandi aho rero umwami azokwigaragaza. Igihe atazuba hari uruja n'uruza ngo nibaza muri buno buryo wowe byibaza kwiki, ariko bikaba bigorotse imbere y'Imana atakundi biri bugende. Mbega twarumvise ijambo ry'Imana kugira ngo tubandanye kuvuga, canke twararyumvise kugira ngo twihuze naryo? Uko niko bimeze, uko niko ibintu bigenda. Kandi ikete rigiye gusohoka nk'uko nabivuze rizokora ku buryo bw'uko intebe zizosigara zigaragara. Ariko ndizere ko Imana izotanga impinduka. Ndizera yuko mu mutima yuko nk'uko imvura y'inyigisho nk'uko mwita mure igiye kugera ku ndunduro yayo. Ibyahishurwa byose byarahishuwe ubu, kandi muri uko kwizera no muri icyo cyizere muko bushizi bw'amanga ko Imana yari hase gushika mw'isi iheruka kugira ngo yadushikanye ahantu tuba turi, urubanza rwacu rugakogwa uko tubona ibintu bikaba nk'uko Imana ibona ibintu. Umuntu ntabe acibaza yuko yoca urubanza ngo ace urubanza
ariko ko imana yonyine akaba ariyo munyamategeko kandi mucamanza. Hanyuma natwe dutegereza twese kugamburukira guca bugufi urubanza rwayo. Aho rero ibintu bica biza mu buryo butandukanye. Hano ku murongo wa 12 Pawulo arandika muri Timoteyo wa mbere 1:12, Je suis reconnaissant à celui qui m'a rendu fort, notre Seigneur Jésus-Christ. Ndashimira Kristo Yesu umwami wacu yabinshoboje, kuko yanyiyumviriye ko nduwo kwizigirwa akampa ubusuku. Ibi bijana n'amashimwe, kuko umuntu nta kintu na kimwe ashoboye kiretse Imana imushoboje, Imana ikamugumya. Kandi Imana iyo bitatuziganirije jewe namwe ntitwari turi hano kuno mugoroba, sinobaye ndi hano iyo Imana itanziganije. Ndizera ko aho hariho ubufatanye butumbereye hamwe n'ishengero, hamwe no gusoza no guheraherezwa kwayo. Nubwo rimwe rimwe ibyo bica ku ruhande, bigaca ku ruhande y'imva, bigaca ku ruhande bigira bishike. Imana yashinze igihe n'ibitegerezwa kuba n'uburyo bitegerezwa kubamo, hanyuma igafata inzira twebwe tudatahura, ariko igihe bishitse ku iherezo ryabyo tuzoraba inyuma tuvuge tuti Imana yanje. Ibi bintu byose rero byari bikwiriye kugira ngo ibintu byaserutse mu by'ukuri bishigwe umuco wuzuye w'Imana. Kandi musomye mu byanditswe byera, Imana mbega rimwe rimwe ntiyashize ibintu ku mugongo w'abasabyi bayo, hanyuma bagategereza gutanga ubuzima bwabo n'imibiri yabo kugira ngo bakore ubukozi bwabo, ibyaba mu buryo bwubashwe cyane. Ni ikintu cyiza. Ariko rero hariho n'urundi ruhande, ukwikorera isoni, gusuzugurwa hamwe n'ibindi bintu byose bijana nabyo. Icyo si ikintu coroshe. Ndashimira Kristo Yesu umwami wacu yabinshoboje, kuko yanyiyumviriye ko nduwo kwizigirwa akampa ubusuku. Habayeho ugushigwaho, atari gushigwaho na Gamariyeri, atari Kayafa, ariko Imana yashize mu ishengero. kandi ahantu hose umwami ahamagaye, ahantu hose avugira, ahantu hose atanga igikorwa, aho haba hariho abantu b'Imana baba bashizweho kubwo igikorwa. Kandi aha rero arashima akavuga ngo niwe yabinshoboje, akanyumvira ko ndi umwizigirwa. Imana ishobore kungira umwizigirwa muri ubu buryo. Abo bose bafite icyo bakorana n'ijambo ryayo, bavuge ibikwiye kuvugwa byose nk'ubutumwa bw'Imana, nk'abasuku b'Imana. Hariho abantu benshi ku munwa bafise ijambo ry'ibyanditswe, bafise ngo ukuri kuzobabohora, hanyuma bakafise ukuri kwabo bwite ngo babohoze abantu. Ukuri kwacu bwite ni kuba imbere y'Imana. Ukuri gusa kw'Imana niko kubohora. Yohana 8:2, umuntu wese ni umunyabinyoma, Imana yonyene niyo nyakuri, niyo iguma ari ukuri, kandi ijambo ryayo ni iry'ukuri gushika mu bidashira. Rero nimba umuntu aje kundaba akambwira ati ariko Imana yamaze kuvuga ibyo kera, nta muntu n'umwe agomba kuza kuri jewe muri ubwo buryo, kuko ndemezwa yuko buri jambo ryose ry'Imana n'ukuri kuzuye,
qu'il l'ait dit autrefois ou iyo yabivuze kera yabivuze uyu munsi mbega kiriya gihe kera ntihari ibyo kiravuga mbega itegereza kubikuramo kubera wewe ibikuremo kubera uwundi muntu était-il d'accord canke avec ce qu'il avait dit yihoza n'ivyo yavuze kiriya gihe kera bakundwa abantu benshi bacumuye ku kwera no mu kuguruka kw'Imana bagiye ku ijambo ryayo nk'uko bagenda ku ijambo ryawe no ku ryawe kandi nyene ibyo rero ntibikwiye gusubira kumera nk'uko haravugwa uyu munsi kandi no muri Bibiliya akavuga ngo ijambo ryose ry'Imana ni ukuri ritunganijwe ni nk'iryatunganijwe inshuro indwi mu itanure umuntu ntakeneye kuvuga ngo byaremeze uko cyangwa nemeze uko mbega Imana yari izi iravuga ati ntabyo yari izi hano aravugwa ngo yangiriye ikigongwe kuko nabikoze ntabizi ngo ntarizera mu kutizera yego umurongo wa 14 kandi ubuntu bw'umwami wacu bwiyongeranije kuri jewe mbona ukwizera n'urukundo rubonegwa muri Kristo Yesu. Timoteyo wa mbere 1:14. Nashaka gushemeka kuri aka gato twamaze kuvuga ukwizera, twavuze no ku rukundo ku murongo wa 5 kuko inyanduruko y'ukwigisha kwacu ari urukundo hano muri Timoteyo wa mbere 1:5. Hano ariko havugwa ukwizera n'urukundo, ntihariko havugwa urukundo rutabata mu kirere gusa, ariko urukundo n'ukwizera bishingiye imizi muri Yesu Kristo. Bijanye n'ibyo, si ukwizera uko ariko kose umuntu wese aragufise mu buryo bwiwe, ariko ni ukwizera, ni urukundo ruba rufise imizi muri Kristo Yesu. Kandi nimba rero imizi imeze uko, nuko yafise inkomoko hano, ico giterwa kaba gifise iyo mizi iri ngaho. Nimba imizi yawe n'imizi yanje byatewe muri Kristo, nimba twashizwe muri we, ndabibabwira, aho rero turasokoroka. Kandi ico kintu tuzogira ukwizera kuzima kuko Kristo ari muzima, tuzogira ibyizigiro bizima kuko yazutse mu bapfuye. Aho rero ikintu gitangura kunyiganyiga mu bwami bw'Imana. Iri jambo ryankoze ku mutima. Timoteyo 1:14. Kandi ubuntu bw'umwami wacu bwiyongeranije kuri jewe, mbona ukwizera ngo bifatanyije no kwizera n'urukundo rubonegwa cyangwa rushingiye imizi muri Kristo Yesu. Sishaka gusa ukwizera uko ariko kose n'urukundo uko ariko kose, shaka ukwizera n'urukundo bifise imizi muri Yesu Kristo, muri Yesu Kristo wa Kristo. Shaka kwishimagiriza mu buntu nahawe ku buntu. Hanyuma ku murongo wa 15 akacavuga ngo iri jambo ni ryo kwizerwa kandi ngo rikwiye kwemerwa rwose. Iryo jambo ryo kwizerwa kandi niryo kwemerwa rwose. Ni umurongo wa 15 yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo jewe ndagahebuza. Umurongo wa 16. Ariko icatumye ngirirwa ikigongwe ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri jewe gahebuza ukwihangana kwe kose, mbe icitegererezo c'abazomwizera bakaronka ubugingo budashira.
voici un exemple, un modèle ngaka akarorero qui nous a été icitegererezo donné. ibi niko twahawe muri Pawulo. Dieu l'a placé Imana devant nous tous yamushize imbere yacu twese jewe namwe comme un exemple. nk'icitegererezo. Et que s'est-il passé? Mbega byagenze gute? Umwami L'a rencontré, yahuye nawe a contrarié son chemin et l'a conduit azibira sur inzira la vie. yiwe hanyuma amurungurira mu nzira y'ubugingo. Ubu rero ariko yishimira imbabazi z'Imana izo yungukiyemo. Il est dit ici, Hanyuma hano haravugwa ngo à moi en tant que le ngo premier, muri je vous le demande aujourd'hui. jewe nk'agahebuza ndayabaza ubwa mbere, mbega Petero ntiyari umwizera guhera kera imbere ya Pawulo? Mbega Yakobo, Yohana ntibizeye imbere y'uyu? Bariya 70 ntibari bari imbere y'uyu? Mbere bene data 5,000 mbega En une seule fois après la résurrection, ntibabonywe amajana 5 babonywe n'umwami igihe azutse. Hanyuma Pawulo akavuga hano ku murongo wa 16 ngo ariko ngo Yesu Kristo yashatse kwerekanira muri jewe ngo nk'uwa mbere, mu gifaransa ngo uwa mbere ugahebuza, ngo yerekane ukwihangana kwiwe kose, ngo mbe icitegerezo, mbega ngo abe icitegerezo cy'abazomwizera bakazoha ubugingo budashira. ko bamwizera, mbega abo bantu bazoba bameze gute? bazoba ari abantu n'abantu bungukiye ku mbabazi, abantu nk'uko twabisomye muri Yesaya, umwe wese yajyanye inzira yiwe gushitsa aho umwami yabatangiriye, hanyuma bagashobora kugira umwimenyerezo mu mbabazi ziwe, bakumviriza ku buntu bwiwe. Bwa nyuma umurongo wa 17, umwami ahoraho adapfa ataboneka, ari we Mana imwe yonyene, igitinyiro n'icubahiro bibe ibyayo, ibe bitazoshira. Amen. Ninde ashaka kubipima? Ariko n'umuntu gusa wenyine ubwiwe yagize umwimenyerezo n'Imana, ashobora kwihoza n'ibyo Pawulo ariko aravuga hano, akavuga ati mwami, mbega narinde, mbega ndinde? Watubonye ko tubereye mu gihe twari abatizigirwa, watwemeye nk'abawe, wabaye umunyembabazi hamwe natwe, ubana natwe, waratwishuriye. Hari icyumviro kinje mu byumviro. Rero nimba umwami yatanguranye n'uyu Pawulo kiriya gihe kera kugira ngo yerekane ubwaguke bw'ibyo Imana idutegurira muri Kristo, n'ibyo Imana ishoboye gukora biciye ku bantu arabayo, aho rero turizera yuko yabikoze muri ubwo buryo nyine biciye kuri mwene data Branham. Imana nta nyishu n'imwe ikidufitiye. Ibimenyetso bitangaza n'ibitangaza n'utwumiza byemezwa n'Imana byabaye mu minsi yacu kugira ngo tugire icizere Imana, tugire icizere ubutumwa bwiwe n'intumwa yiwe, hanyuma tumenye ko si umuntu yavuze ariko n'umwami kubw'ubuntu. Pawulo avuga mu ncamake ibintu byose, ntashaka kubandanya yandika gusa, ashaka gushima, agasemerera. Ku murongo wa 17 ngo uwo mwami ahoraho adapfa ataboneka, ari we Imana imwe yonyene, igitinyiro n'icubahiro bibe ibyayo, ibe bitazoshira. Kubera ko hano ijambo ibihe bitazoshira
est mentionné, je pense, au kubera ko psaume 110, rivuzwe cyangwa kuri zaburi ijana na cumi n'indwi avugwa ku mwami wacu nk'umwana akavuga ngo uri umuherezi si je voulais poser mu bihe gushika mu bidashira ubu reshatse kubaza ibibazo je pourrais peut-être faire bishinze remarquer ici hano nogaragaza ko que sera-t-il pour l'éternité. azoba ari iki mu bihe bidashira mbega azoba umuherezi cyangwa azoba umwami Il régnera en effet pour azoganza l'éternité. azoganza Je pourrais ouvrir un mu certain bihe bidashira nombre de ntushobora passages bibliques. kugura imirongo myinshi ya Il bibiliya régnerait. Ici, il est le roi des rois. hano Le Dieu, ni umwami w'abami le Dieu immortel. imana invisible, idapfa unique. À itaboneka moins que quelqu'un ne pense qu'il y a kireka deux umuntu rois. yibaje ngo hari abami babiri je nizera ko hari umwe uganza umwe umwami w'abami Le Seigneur des armées. umwami nye n'ingabo murabona yuko imana ifata abanyabwenge mu bwenge bwabo niba bafatira niba twibaza ko hari ikintu tuzi aho rero birakwiye ko mbanza kwibwira jewe ubwanje nkibwira ati mugenzi wanje nta kintu na kimwe uzi dutangura gusa kuyimenya biciye mu bushobozi bwo kuzuka kwayo ariko turiteguriye kwizera buri jambo ryose ry'imana nk'uko ryanditswe nimba handitse ngo urumuherezi wiwe bidashira ibyo turabyizera n'imitima yacu yose nimba handitse ngo ni umwami umwami ahoraho imana itaboneka imwe yonyine n'ibyo nabyo turabyizera kandi handitse ko azoba ari umwami we bidashira n'ibyo nabyo turabyizera nimumbarire uyu mugoroba ibitazoba bihari ndashaka kubabwira ibintu byose bizoba bihari hanyuma namwe muce mumbwira ibitazoba bihari kwerezo imana izuba iri byose buri bose kandi muri yo byose bizuba byamaze kubona gusoza kwabyo ese ukuntu imana yacu ari gitangaza iracavuga uyu munsi iracakora ku bw'ubuntu reka tube twiteguriye gusa kwakira buri jambo ryose ry'imana mu kwizera tube twiteguriye kujyana mu kumvira kugira ngo nk'uko aburahamu yari ari natwe tubonekane nk'abatsindanishirijwe imbere y'imana tugaragara imbere yayo si ukwizera gusa ariko ni ukwizera gufatanije n'ijambo ry'isezerano bigaragaza ukumvira kwacu bikagaragaza ko twiteguriye gukora iby'imana yavuze aho rero niho hari umugisha aho niho haza inyishu y'imana naho gusa niho ari ubutumwa bwose bwa buri munsi ibi bishobora kuba kuri twebwe bikaba ubutumwa bushasha buri munsi ku bw'ubuntu hahimbazwe izina ry'umwami amen turahaguruka dusenge Mon cœur aussi est encore porté à te remercier. umutima wanje nawo uzanywe no kuguhimbaza kugukengurukira mbega turi bande kugira ngo uturongoze nk'emu wawe ushingiye ku ijambo ryaheshuwe mu kuri kose nuko gusa niko dushobora kwerezwa mu kuri o mana tugire dufate tubimenye uduhe ugutahura nk'uko wabitanze kiriya gihe kera ku bigishwa bawe mwami wizigirwa kugira ngo ntitube abiruka badashikira intego mana yizigirwa dufate udusaba kwizera amajambo yawe tukayumviriza tukayashyira mu bikorwa iminsi yose wamye ushinga uyu munsi wacu ni ubu uyu munsi nimwumva ijwi ryiwe atari ijwi ry'umuvugabutumwa ariko ijwi ryawe mwami ijwi ryawe wavuze ndagushimira o mana dufashe
pour le petit reste, kuri gato gasigaye afin no que ku nous bandi entrions no ku bindi byose pleinement bisigaye dans ta kugira ngo vérité, dushobore kwinjira que nous y mu kuri kwawe dushobore kuba turengewe nabyo dushobore gufata imizi muri wewe kandi ari wowe jambo haleluya ntushobora gutandukanywa n'ijambo kandi natwe ni uko kuko turi muri wewe turi mu majambo yawe ndagushimira mwami wizigirwa ndagushimira révèle maintenant à la wishuri fin, ubure ku iherezo comme tu as révélé au nk'uko début, wabishuye la ku victoire ntango totale, uhishure manifeste intsinzi yuzuye ugaragaze intsinzi yuzuye l'expérience d'être avec toi, uduhe umwimenyerezo wo kubana nawe celui qui nous Utu- parle utu- alors que nos cœurs sont en feu. utuzure mu gihe utuvugisha imitima yacu ibe yakaka ibe ibira mwami uduhe ugutahura ibyanditswe uduhe ugutahura haleluya icubero n'ubwiza ugusengwa beza mwami wezigirwa ni umwaka wo kwezuza ni umwaka wa yubile umuntu wese arashobora gusohoka yidegembya kandi bizoherana no kugaruka kwawe ndagushimira ku bw'ibyo kandi mpimbaza izina ryawe ryera haleluya Amen. amen